Wetu nziza. Turaka. Nje bigenda gute? Kubera ko kenshi COE wa kubera ko kenshi COE wa rero hari gihe reka kuza mubonyene umufana wanje ne Bizos rero twaduze ko turagenda twage turaririmba indirimbo za Bizos dusanga katu ndabaramukije bakunze ba Kiyago Media TV mwaramutse canke mwiriwe bivaye n'amasaha murabe ikiganiro ni Juliana kuri micro musane ko murambona mbeko tangura emission turasavye please abatakora subscribe do it just now ikora ubunyene hama ubanda buri kiganiro vyacu uno munsi turi kumwe na Wetu company bamwe musanze bumenyere bakina ma comedy reka tubakanya bonyene bidondo no cemera fresh oyo amakuru yayo Sawa mumeze neza. Ego tumeze neza namwe. Yego. Okay, turabona Wetu company ni bange mu bayigize mbere ko dutangura katwe akanya bonyene bidondora mazina basinze biyita canke ayo mumenyere mu babonako nivyo byo basawa cane turahera kuri uyu ari impande yanje bakumenye kuzina ryande Cyamenye ku izina rya Bernard no mafilm usanzwe niko bakwita amafilm cyo ufite fisa amazina menshi muza murahindura yego cane biratahuritse dushitse ku wundi tubona ngaha ya gaye cane oyo amakuru yawe amakuru ni meza meza cyane bakumeye kuzina ryande ni Remy Nice okay ni gisanzwe kinako canke nawe ngene baza barahindagura keshi nijyo nkinisha okay ni gizina giwanje sawa dushikire kundi tubona ngaha ni izina ninde basinza kumenyereye ko cyane jewe izina ry'akazi ni ntiburaro comedy ntiburura comedy ntiburura comedy no ngaha muri Wetu company usanzwe kinisha yego okay turashitse ku wundi oyo okay nanje banzi ku izina rya Sunday comedian na Saturday ahari ngaha oya ni jeje nyene gusa nitwa Sunday comedian nigyo sanzwe nigyo bakwise nigyo wise ngaha muri company cyangwa nigyo waje witwa nigyo muri company of course yes ubundi nawe tubona ngaha ari muri cyane mugaha nitwa Bonaventure izina ryo ko twibanyita Bobo niko kenshi basanzwe bakwita muri comedy ariko turabona ubundi hari namba shaka kubanyuma muri bose niyo musanzwe bumuzi cyane munamenye muri comedy ari we yitwa Wetu ka tumwakanya nawe ngene yashe kudondora ngira ngo hari mazina yita manzo nyugurira imbombo zo bukotse manzo bigi uri kwesha mu kanwa ingenda kugurura manzo gire kwanza nikabe kaguhazi nawe kuyije urazamara kagoga sengani okay dushaka dugakanya kwidondora akora kuraba kinziza Kiyago Media TV bavuga ko ndinde banga bavuga kuri Wetu nani nawe uvuga ko ndinde nashaka kubatse none wo muri wewe wiyumva ko ndinde sinzi we ntuzomusanya tubwire abanyita Charité d'amour ariko nizingi bashaka bakumenye muri comedy ni izina iriya basanzwe bamenyereye abantu bose nibakubona bakanaryumva bacatahura kari wewe banyita Wetu bakwita Wetu nawe witwa kurinde nito ko ndi Charité lo comedy of course nkuko mwababonye ni Wetu company abantu twashobora kuba twabonana no munsi turabise ibibazo bimwe bitandukanye ushaka kubibariza kuyaga nabo nyaza kata kibazo bona nakimwe gusa urabimba umuntu muhereze rimwe kubera nkaheza imbombo nawe utaraheza ngo riri yindi none iminsi uciye kuri iganiro ucuga imbombo nkunda ibintu bisosa kubi niyo mategeko y'akazi oya si amategeko y'akazi no kugira ni mahoro nize undi mahoro ni verbe amahoro ushaka kwimahoroniza ucuga imbombo ego cyane turi kumwe na Wetu company nko murabona ngaha imbere ko utangura cyane ibiganiro byinshi mwumvise amazina yabo hama dushaka kumenya kwanza ni kubera iki mwiswe Wetu company unasikia Kiswahili fresh donc turi mu Kirundi akunda Kiyago Media TV bamenye ngira igano mu Kirundi basi Kiswahili urachomba bien ego ndachomba ndo Wetu manake ndo Wetu ni wowe wacu nukura bitoza umusani sindiko nitoza ko umusani hama dushaka utahuze neza abakunzi ba Kiyago Media TV kubera iki mwise Wetu company nuko tura wabose nta muntu mpaka duhagaze ko turi abantu babose nta ujya nta ofisi bitama binini nta ofisi gitwe kinini nta ofisi kisinzi twese turi babose nkawe waje kunda bakubera ko
ndi wetu ndi wa aho bose nje kuraba wenyene basi Wetu company ego cyane tuzi ko ari Wetu company ariko ukaba nawe witwa wise Wetu kubera iki wiyise izina rya company bon sije niyise tuba dufise company twa Wetu rero nanje baca barambya kuba twagwa dusha muri site ya Wetu bacambya Wetu bon je turahita rero Wetu nyewe baca bangita Wetu nibo babinyita harabanyita Yesu ibinyoma mwami w'abayuda mwami w'abasuma mwami w'amafreshero rombo birapana nico bumvushatse kuma bose ni uri w'amafreshero nawe urabibona nawe nari umuntu afise mushatse nka jewe ariko w'inzobe n'uyu uravyemera ko ari umwami w'amafreshero cyangwa ni wewe bivana ukuntu baba bari mwita wewe ntibakute umwami w'amafreshero jewe je ni umwami w'ibisiga ahubwo umwami w'ibiki y'ibisigo urumva ngako buri wese aba ari umwami w'ikintu kanaka nawe uri umwami w'iki jewe je ndi umwami nandi ndiko ko numama amajini umwami w'ibiki umwami w'abakamu we pana kweli mwese murabami bivana nawe witwa w'umwami w'iki je nitwa umwami w'abawetu nyene twese uri umwami wa bose ego cyane wajama ndabirukanisha ko arambya ko arabami kunzombya arambiramwo bakunzi ba Kiyago Media TV turi kumwe na Wetu company ikindi kandi ndashaka kubabaza mu minsi heze abasavye ikiganiro muri Wetu company mwacyamutwa muri management ya Wakalite ubu nawe ugiye twasaba ikiganiro ko mutabiduci ko mutatubwiye dukora ico byagenze gute nigikenewe cyane canke niko mwabishatse birakendewe nuko twadufise uruhusha twabisavye baca barabibatwemerera ni bamwe nyene twemereye abandi bose kugira dohe tubahe ikiganiro nuko tumanza kwacisha hariya muri management kuko si twebwe turafise abatugaba turafise abantu bari hejuru yacu bisigura ko Wetu company ikorera muri Wakalite ego cyane gose urabitoza uwo musani ego cyane cyadukora filme nani muziki je nawe muri Kiyago Media hello sister komo nawe yamujama namukasa ego cyane ndashaka kubaza Wetu nabambaza we kamati nabandi ego turabona Wetu company muri kumurakina amakomedi muri kumera abandi bakobwa ariko muri emission mwaje muri abatipe gusa kubera iki byagenze uko katubaze yanumye hariya wowe nyene gituma mwabonye twaje turabatipe gusa no kuvuga hari ukuntu amategeko yo muri Wetu hari ukuntu babitunganijwe byabaye ngombwa ko abakobwa baboneka no musi muri Wetu bisigura ko muri Wetu company abakobwa ntibari gukora interview barabure kuri uwo mugo no musi ntibyashobotse uno musi ndashaka mpamvu ushaka gukora interview na twebwe kandi mwari mufite urushaka gukora ikiganiro na twebwe Kiyago Media TV muri make hari ukuntu muri Wetu bitunganijwe ko uko nyine muna muri Wetu hatemerewe gukorerwa interview y'abakobwa ego cyane bavuze ko muri Wetu company abakobwa ntibari gukora interview ego tukiringaho nyene ushaka kumenya kenshi bikorera amafilme ya Wetu kwano bamenyereye mu bintu by'abastar baba Burundi abamizi canke abahanze none nibo baba basabye mu bashire mu comedy yanyu canke nimwe mubwira mukabashiramo katumve ijambo ry'uyo musaza oya ivyo turabisaba baratwemerera tukabivuga nimwe mu bibasaba nibo babasanga mu promoting mu bashire muri comedy ziwanyu turabasaba murabasaba kabashira muri mukabashiramo kugira tubavuge hari umustar ashobora kwanka ko muvuga ko yokwemera ko yokwanka oya aho musaba bose baremera ego cyane tukiringaho nyene nibwo mwavuze ko abakobwa musanzwe mutabemera ko baja mu biganiro vya TV online ndashaka kubabaza hariho comedy nigeze kubona mwakinye ryari mu misi heze hari umudemo yavuze ngo umufana wanje ni Bizos ngira ngo murayibuka ego cyane nashaka kumenya kubera iki yavuze Bizos hariho yari yabasabye mu mvuge canke iyo bakunda Bizos canke ni kubera iki mwahisemwe gushama umufana wanje ni Bizos mbo mu bisanzwe uyo muntu akwishuye gutyo bon ntaramenya byinshi sana gusa kubera ko kenshi COE wa Wetu company ni jewe mu bisanzwe rero ntitubavuga ko mutere ngo tuba twabibasabye benshi badusanga inbox jerenje gushikiriza ubutumwa ngaha ndababwira ko byari ibintu bitegerezwa rero babiyeza ko ari bo badusabye mu bisanzwe benshi baradusaba kugira ngo tugire publicité yabo ndabashaka kuvuga ko benshi maririmbyi yo basanga mu Burundi babasaka ko mavuga amazina
bamwe bamwe barabidusaba, benshi barabidusaba kuko yaba atabidusaba tukaducagura twumva bon yoduha icyo twifuza, mugabo hari n'abandi batabidusaba bon gusa kugira ngo turyoshe scene bibanye n'ikintu tuba turimwo turakora ati akantu mbona koryoha kuko urabona bon business nawe kuba yamuvuze bon nuko tumukunda muri team, turakunda gestire yiwe, turamukunda sana, sinzi ko nabikubwira ahari hose. High five mzee, respect kabisa, iyo style imeze neza kabisa, turayikunda. Rero twe kenshi ari gihe tukunda gukora ntuze babita gute freestyle. Rero hari gihe reka kuza mubonyene umufana wanje ne Bizos, rero twaduze tuwe ko turagenda twage turaririmba indirimbo za Bizos, dusanga katugiyemo kandi turanamukunda onashaka. Ego cyane bisugura ko mwamushitse muri comedy mu murakina ari urukundo mumufitiye ko cyane gose ujya mutama turamwemera. Ahubwo Bizos yabumvise ahari hose, Wetu company iragukunda cyane. Ujya mu cameraman yambo mu cameraman. Ego twamwe mu cameraman wa Wetu company, ndashaka kumenya ikibazo nakubagira. Amahoro nyamutama nukura bitoye nikuvuga tuko turakora tuko turagenda tugirana n'igihe nko turi muri shuti uraho duhagarikije turi mu nzira, urumva twategerezwa kukwemera kuko bana bedusabye naho utatugire muvumbo. Imana ishimwe rero hagenda ko ndagikigora yubise ko ndakigigora bya bisarishije nanje ndabivugira mu cyane twakubajije none